Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango, ngizi zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa mbere itariki 8 z'ukwezi kwa kane muri 2019. Perezida Paul Kagame yahaye ikiganiro abanyamakuru aho yavuze yuko u Rwanda rudakeneye guhora rwibutsa Ubufaransa kurusaba imbabazi. People have asked us whether what we need from France or from anybody. Abantu bakunze kutubaza ngo icyo dukeneye ku Bufaransa ngo ni imbabazi. Igisubizo ni oya. Muri iki kiganiro kandi turagaruka ku bijanye no kwibuka ku nshuro ya 25 jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994, twihweza bamwe mu bantu babaye intangarugero mu kwiyunga n'ababahekuye. Tunagaruke kwihweza ibiri mu ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu rubanza rw'ejo rwo kwibuka. Turababwira kandi uko byagenze uno munsi mu rubanza rw'abari abanywanyi babiri b'umuhari FDLR barengutse imbere y'ubutungane baregwa ibyaha birimo kuba mu mugwi w'iterabwoba. Tubafitiye n'amakuru y'inkino. Iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Idonido rero ni mukanya mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kwisavugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Mark Niyonkuru. Abari mu myerekano hanze y'ibiro bikuru by'igisirikare muri Sudan bavuga ko bazungurutswe n'inzego zijeje umutekano muri aya masaha 48 aheze. Abo bari mu myerekano barenze ku mukwabo babuza kuja mu ibarabara basaba ko Omar al-Bashir atanga imihoho. Ibikorwa byo kugerageza kubuza iyo myerekano byakozwe n'inzego zijeje umutekano byaburijwemo n'imigwi y'abasirikare yatabaye imigwi y'abantu igihe yaca mu masasu. Abari mu myerekano bavuga ko umusodo umwe n'uwundi muntu umwe yari mu myerekano bishwe. Hagati aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aho muri Sudan yavuze ko abantu 6 bishwe mu mpera z'indwi mu gisagara ca Khartoum. Mu gihe ingwano hagati y'imigwi y'abagwanyi mu bice by'umugwa mukuru wa Libya bikomeje, abantu harugwa mu mirongo bapfuye, abandi bakomeretse. Ishira mpuzamakungu ONU rimesha ko abantu bashika ku 2800 bataye izabo. Ibi bitero byakuruye imyidogo hirya no hino ku isi, bituma amakungu yihutira gushaka ukuntu zogabanuka. Inkuru ya Rana Jawad mushikizwa na Odas Makado. Federica Mogherini ajejwe imigenderanire bumwe bw'ibihugu vya Buraya yasavye abagwanira mu micungararo hamwe no mu mugwa mukuru wa Libya gucuresha intambara basubire mu biganiro vya politike. Intambara mu mugwa mukuru Tripoli zikomeye cyane cyane mu bice bine vy'umuji, abahaba babura iyo bava niyo baja kubera amasase. Mu itangazo ujejwe ibikorwa byo gutabara mwishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaho muri Libya yavuze ko izo ntambara zatumye ibikorwa byo gushira imfashanyo abasivile bidakunda kubera izo ndwano, ndetse ko n'ivyuma bitwara umuyaga nkuba vyononekaye. Indwano ziheruka zo kugwanira gufata umugwa mukuru zatangujwe n'igitero c'abasirikare abarongowe na General Khalifa Haftar. Igitero caturutse mu buseruko bwa Libya. Aho muri Libya abagwanira ubutegetsi bagabuwemo kubiri, abava mu buseruko naho mu burengero bw'igihugu. Amakungu yemera leta iri ku mugwa mukuru Tripoli iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ibiganiro bishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ntaco vyashitse ko mu myaka iheze, kuko amacakubiri ya politike n'igisirikare yunyutse. Sentare muri Afrika y'Epfo yasavye ko uwahoze ari umushikiranganje ajeje ubutunzi muri Mozambique Manuel Chang akwiye kurungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho asanzwe arondegwa ku vyaha vy'ubunyonyezi. Bwana Chang yaranse kurungikwa muri ico gihugu
akamenyesha ko no muri Zimbabwe yocigwa urubanza rutomoye. Abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika basohoye umutahe wiwe mu kwezi kwa 12 kubera ubunyonyezi bw'imiliyaridi zirenga 2 yafatiwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu kwezi kwa 12 aho yahavuye afungirwa. Umushikiranganji w'ubutungane wa Afrika y'Epfo Bwana Chang agiye gufata ingingo nimba Bwana Chang yorungikwa muri Amerika canke muri Zimbabwe gucirwayo urubanza. Eklezia Katolika yo mu Buyapani yamenyesheje ko izogira amatohoza ku vyaha zo gushurashuza abana ku nguvu. Mu makuru yaheruka, amakungu yarasavye ko amatohoza ku vyaha vyo gushurashuza abana yoba yongera imenyesha ko Eklezia Katolika yabifukafutse. Inkuru ya Michael Bristol mushikizwa na Jacques Niyitegeka. Inama nkuru y'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Buyapani yatangaje ko igiye gukora iperereza ryimbitse. Igihe rizatangirira nuko rizakorwa ntabwo byari byemezwa. Hari abantu bake batunga agatoki Kiliziya Gatolika yo mu Buyapani. Umugabo umwe avuga ko umupadiri w'Umudage yamuhohoteye bishingiye ku gitsina akiri umwana mu kigo cy'abana b'abahungu. Ibyaha nk'ibi kandi birashinjwa bihaye Imana ku ishuri mpuzamahanga ry'i Tokiyo. Ubuyapani bufite abanyagatolika babarirwa mu bihumbi bike by'amagana. Iri perereza rirerekana ko ibyaha byo guhohotera abana bishingiye ku gitsina binashinjwa za Kiliziya ziri iyo bigwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zashize umutwe w'abasirikare karuhariwe ushinzwe kurinda ubutegetsi bushingiye ku idini rya Islam, The Revolutionary Guard Corps, ku rutonde rw'imigwi y'intagondwa. Iyo ngingo yamenyeshejwe na President Donald Trump ikaba ifashwe ubwa mbere. President Donald Trump yamenyesheje ko iyo ngingo yayifashe kubera Iran idaterera intagondwa gusa, ko ahubwo uwo mugwi w'ingabo ukoresha ukongera ukabafasha cyane kugira ngo babandanye bakora ibijyanye n'iterabwoba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire Mike Pompeo yavuze ko ivyo bihano bigiye kuja mu ngiro mu ndwi imwe, kandi agabisha ibihugu by'ubudandaji byo hirya no hino ku isi kudakorana n'uyo mugwi. Abanyepolitiki bo muri Iran bamenyeshe ko bagiye gufata ingingo nk'iyo bayifatira Amerika. Igihugu ca Tanzania camenyesheje ko kiriko kirategura kubuza gukoresha udusashe dukoreshwa rimwe kandi igihe gitoyi. Umushikiranganji ajejwe ibidukikije January Makamba yabariye inama nshingamateka ko bishoboka ko itegeko rishobora kuja mu ngiro kuva mu kwezi kw'indwi. Ibishikirijwe haheze imisi ibiri gusa igihugu ca Kenya gisavye ibihugu vya Tanzania na Uganda gufata ingingo zijanye no kugwanya ikoreshwa ry'udusashe twa plastique mu kugerageza gukinga ntibigume biza mu kinyegero muri Kenya. Mu bihumbi 2017 Kenya cabaye igihugu ca mbere ku isi catanguje kubuza ibikorwa vy'udusashe twa plastique mu gushiraho ibihano vyo gufungwa gushika ku myaka 4 canke gutanga amadolari angana ibihumbi 40 uri mu ibohero utagiye mu ibohero. Ibihugu vya Kenya n'u Rwanda nivyo vyonyene muri Afrika y'ubuseruko vyabujije gukora kwinjiza mu gihugu, kudandaza canke gukoresha udusashe twa plastique. Florentine. Urakoze Mark, niyo nkuru kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye tuyahere muri Republika ya Sudani, aho bari mu myerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir bazingirikiwe n'ingabo barenze ku mategeko y'umukwabu, bakomeza gucumbika imbere y'amarembo y'ibiro bikuru vya gisirikare. Ubu bakaba bahamaze gatatu. Abari muri iyo myerekano bahamagarira Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho. Inkuru ya Ansoy mwishikizwa na Adi Yusufu Mugenzi. Ibihumbi by'abantu bigaragambya bakomeje gukambika imbere y'ikicaro cy'ingabo z'igihugu cya Sudani hafi y'ibiro by'umukuru w'icyo gihugu mu murwa mukuru Khartoum. Barahiye ko bazahava Perezida Omar al-Bashir yeguye.
abateguye iyo myigaragambyo baravuga ko ingabo zishinzwe umutekano zakoresheje amasasu n'umwuka wokera mu maso bagerageza kubatatanya. Aho ingabo z'igihugu zihagaze ntiharasobanuka neza. Hari amakuru avuga ko hari abasirikare bakuru bacungera umutekano w'abigaragambya. Leta yemeye kugirana imishyikirano nabo kugira ngo icyo kibazo kirangire. Mu Rwanda uyu munsi niho abayobozi babiri b'umutwe wa FDLR baherutse gutabwa muri yompi bajanywe muri sentare basomerwa ibyaha birimo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Bwana Nkaka Inyase yakunze kumvikana ku mazina ya La Force Fils Bazeye na Colonel Nseka nabo Jean Pierre azwi nka Abega banaregwa gukorana n'igihugu ca Uganda bagamije intambara yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ivyaha bitandatu baregwa bompi barabihakana, uretse ko Bazeye we yemera yuko yavuze nabi ubutegetsi bw'u Rwanda mu mahanga, agashimangira yuko atari kuvuga neza kandi abugwanya. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Inyasi Nkaka wakunze kumvikana mu mazina ya La Forge Bazeye ndetse na Colonel Nseka nabo Jean Pierre uzwi ku mazina ya Abega bagaragaye mu rukiko bakeye bambaye imyenda isanzwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko buri wese akurikiranyweho ibyaha bitandatu birimo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, kugira uruhare mu bitero uyu mutwe wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'1998 kugeza ku gitero giheruka cyabaye mu mpera z'umwaka ushize. Ibindi byaha abo bombi baregwa ni ukugirana umubano n'igihugu cy'amahanga bagamije gushoza intambara ku Rwanda. Igihugu cy'amahanga kivugwa ni cya Uganda, aho ubushinjacyaha buvuga ko cyafashije aba bayobozi ba FDLR guhura n'intumwa za RNC kugira ngo banoze umugambi wo gutera u Rwanda. Aba bombi bafatiwe ku mupaka wa Bunagana mu ntangiriro z'umwaka bavuye muri iyi nama, byemejwe ko yayobowe n'umwe mu bayobozi ba Uganda. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko iyi nama itari iya mbere kuko nka Colonel Abega yari amaze kujya muri Uganda inshuro 3 ahura n'uyu mutegetsi wa Uganda. Ibi nibyo ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko aba bakomeza gufungwa kugira ngo badacika ubutabera. Iyi mpamvu ariko Inyasi Nkaka avuga ko idahagije. Nyuma yo gutabwa muri yombi ngo yasanze hari byinshi yabwirwaga ku gihugu bitari byo, ahubwo kuri we gufatwa ngo byamufashije kumenya ibibera mu gihugu. Yavuze ko adashobora kongera guhungira muri FDLR kandi yararangije kwimenera amabanga. Yavuze ko ibyaha aregwa bigomba gufatwa nk'ibyo yakoze ari mu butumwa bw'akazi ka FDLR aho gufatwa nk'ibyo yakoraga ku giti cye. I Kampala La Forge Bazeye avuga ko nta mutegetsi wa Uganda bahuye, ko ahubwo yahuye n'intumwa za RNC bakareba niba byashoboka ko bakorana bya hafi. Colonel Nseka nabo Jean Pierre nawe ahakana ibyaha ashinjwa uko byakabaye. Avuga ko ibitero FDLR yagabye ku butaka bw'u Rwanda atarabirimo. Nubwo yemera ko yari umusirikare ngo ntiyajyaga mu bikorwa by'urugamba, yasabye ko ubutegetsi bwamufasha akinjira mu buzima busanzwe kuko yamaze gusobanukirwa ko bimwe mu byo yabwirwaga ku Rwanda byari binyoma. Ibi ni nabyo bishimangirwa n'abunganira aba bombi Milton Munyandatwa na Beata Dusabinema. Aba banyamategeko basaba ko La Forge na Abega bafatwa kimwe nuko abandi bavuye muri FDLR bafatwa bagahabwa amahugurwa ndetse bakanasubizwa mu buzima busanzwe. Mu kwezi kwa mbere nibwo aba bombi bafatiwe ku mupaka wa Bunagana. Ubutegetsi bwa Kongo bwahise babashyikiriza u Rwanda, ariko abategetsi mu Rwanda bakomeza kuvuga ko batazi aho baherereye. Nyuma y'igihe ubutegetsi bwaje kwemera ko bufite abagabo bombi ko batanze amakuru menshi ku bikorwa by'umutwe wa FDLR, ariko uyu munsi niwo wabaye wa mbere bagezwa mu rukiko. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Turacari mu Rwanda aho Perezida Paul Kagame yongeye kuvuga ko igihugu ciwe citeguye mu buryo bw'intashikirwa kurinda ivyo cageze ko mu myaka 25 ishize ico gihugu kibayemwo genocide. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Kigali, Perezida Paul Kagame yanagarutse ku mubano hagati y'igihugu ciwe n'Ubufaransa, avuga yuko bitari ngombwa yuko Ubufaransa bukomeza guhatirwa gusaba imbabazi. U Rwanda rurega Ubufaransa kugira uruhare muri genocide yabaye mu 1994 muri ico gihugu. Perezida Paul Kagame akavuga yuko umubano hagati y'igihugu ciwe n'Ubufaransa ubu utera ugenda neza. Ni inkuru ya Yves Bucana. Ibibazo Perezida Kagame yabajijwe byinshi byibanze kubimaze kugerwaho n'u Rwanda mu rwego rwo kwisana nyuma ya genocide ya 1994 n'ingamba z'igihugu cye mu gukomeza gutera imbere. Abanyamakuru babaza cyane cyane ku bikorwa byo guhungabanya umutekano bimaze iminsi bivugwa mu bice by'ishyamba rya Nyungwe. Perezida Kagame avuga ko nubwo intambara atariyo u Rwanda rushyize imbere nk'igisubizo kirambye, ariko ko ruhora rwiteguye. Those who have been behind that have been actually
having in mind to provoke. Ababiri inyuma bigaragara ko bashaka kuducokoza ngo barebe uko tubyifatamo n'icyo twakora. Bifuza intambara kandi mu by'ukuri batekereza nabi ko hari icyo yabafasha. Sinibaza ko intambara ariyo yaba igisubizo cya mbere, cya kabiri se si n'icya gatatu yewe cyo kurangiza ibibazo. The country may be having problems and they are saying they are trying to hide the problems they have of their own. Igihugu kiba gifite ibibazo byacyo bwite kigashaka kubirundurira ku kindi kugira ngo gihishe ibyacyo gifite. Wabivuze higeze kuvugwa udutero shuma muri Nyungwe. Bamwe barabyishimira ngo bafashe ibice bimwe by'igihugu ariko nkubwire ntibazi ibyo bavuga. They should also be aware that of the danger they face if they do that. Muri icyo kiganiro Perezida Kagame kandi yabajijwe uko umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa wifashe muri iki gihe nyuma yaho mu bihe byashize u Rwanda rwakomeje gushinja Ubufaransa kugira uruhare muri jenoside no kudasaba imbabazi. Perezida Kagame asubiza ko gusaba imbabazi u Rwanda rutahora rubihatira Ubufaransa. People have asked us whether what we need from France or from anybody. Abantu bakunze kutubaza ngo icyo dukeneye ku Bufaransa ngo ni imbabazi. Igisubizo ni oya. Ntiwahatira abantu gusaba imbabazi cyangwa kubabwira uko zisabwa kuko ibyo byatuma igisobanuro cy'imbabazi kitumvikana. Imbabazi zikwiye guturuka ku muntu wakosheje kuko wakoshejejwe si usaba gusabwa imbabazi. Gusa ntibivuga ko tubanye nabi n'ubutegetsi bwa Macron. Nibaza ko hari intambwe igaragara iri guterwa mu mubano hagati y'ibihugu byombi. There has been significant progress. Ku kibazo cy'imibanire n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba cyane cyane igihugu cya Uganda, Perezida Kagame yavuze ko ibibazo biriho biri kuganirwaho muri rusange ngo harebwe uburyo byakemuka. Yves Bucyana, BBC. Turacakomereza mu Rwanda nyuma y'ico kiganiro cy'uyu munsi Perezida Paul Kagame yahaye abanyamakuru tugaruke ku ijambo yashikirije ejo mu rubanza rwo kwibuka jenoside ku nshuro ya 25 aho mu majambo yiwe yashikirije harimo ayo nogereranya yuko yavuze ko uwari we wese azoshaka kuvangira u Rwanda nago ruzomuvangira. Twashatse kumenya insiguro amajambo nk'aya ashobora guhabwa maze ndabibaza Joseph Sebarenzi umunyarwanda yigeze kuyobora inama nshingamateka y'ico gihugu ubu akaba asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabanje kumubaza ico yibaza ku kubona abategetsi b'ibihugu bibanyi vya hafi y'u Rwanda batabonetse muri urwo rubanza rw'ejo. Ngira ngo ni ikibazo ubundi iyo umuntu afite urubanza uko abarundi mu bivuga abaturanyi nibo babyitabira mbere ariko mu Rwanda siko byabaye nyamara kandi na biriya byago byabaye muri karere byatubayeho nk'abanyarwanda ariko byabaye no ku baturanyi twese twiteze yuko abantu bazanye bakifatanya n'abanyarwanda ariko ntabwo ariko byabaye. Icyo bibwira abanyarwanda rero nuko hari ibibazo kuri gutekereza ngo ese ko bitameze neza n'abaturanyi bishobora kugira izihe ngaruka, ese niki abanyarwanda wenda bakora kugira ngo habe umubano mwiza n'abaturanyi. Biravugwa yuko bwari n'ubwa mbere atantumwa ibonetse ivuye ku ruhande rw'u Burundi igihugu gifatwa nk'umuzimyamuriro w'u Rwanda. Ibi byo by'umuntu yovuga yuko byo byaturutse kuki? Bigomba kuba bituruka kuri ruriya rwikekwe ruri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse rukaba hagati y'u Rwanda na Uganda. Ibyo ari byo byose ukuri kwabyo uko kumeze ni ibintu bibabaje kuko abaturanyi ni abantu bagomba kubana neza bagatabara niho habaye ibyago. Byerekana ko hagomba kuba hari ibibazo rubanda isanzwe nyine itabona itanumva. Vuze muti habaye guterana amajambo mu ijambo umukuru w'igihugu Paul Kagame yashikirije ejo hari akajambo benshi bakomeje kwibaza ko aho yagize ati will mess up with anyone who want to mess up with Rwanda. Ingereranije mu Kirundi no kuvuga uzoshaka kuvangira u Rwanda natwe tuzomuvangira. Abantu bakomeje kwibaza bati uyu mutegetsi yoba yashatse kuvuga iki, yoba yari kwabwira nde? Ngira ngo ababwira nyine nabo baturanyi bafitanye ibibazo n'abanyarwanda bari hirya no hino nyine nabo batavuga rumwe na leta ya Perezida Kagame. Umukuru w'igihugu avuga ati abantu bashikiwe n'ivyago n'ingaruka z'ijenoside nibo bafise ubushobozi bwo kunga umusurusuru
wo gusubiza hamwe wo kubabarira mwebwe ku ruhande rwanyu mubona ari ibintu bishoboka kugira ngo abanyarwanda bashobore kubabarirana burundu? Abantu bacitse ku icumu bari bakwiriye gufata iya mbere mu kuba neza, bagiye mu kintu cyo guhora mu byashize udashobora no guhindura, ahubwo bakareba imbere bati niki cyakorwa kugira ngo dutunge imiryango yacu neza, kugira ngo amabi yabaye atazongera kuba. Ariko kubabarira ntabwo ari ku bacitse ku icumu gusa, hari abanyarwanda bahemukiwe n'abo badahuje ubwoko, hari abahemukiwe n'abo bahuje ubwoko, hari abanyarwanda bagize ibikomere kubera iriya ntambara yabaye kuva muri 1990 kugeza muri 1994, hari abagize ibikomere kuri iriya ntambara yabaye muri Congo ku banyarwanda ku mpunzi z'abahutu. Ibyo byose bituma abanyarwanda bose bahuye n'ayo marorerwa bakwiriye gukora intambwe ikomeye kubabarira, kuko kubabarira ni bya bintu utekesha ibyo kurya kugira ngo bibe byiza, kugira ngo ubwiyunge buzasoboke, kugira ngo amahoro arambye azashoboke, harimo icyo kirungo cyitwa kubabarira. Ibyo byonyine bishobora kuzatugeza ku mahoro arambye, bikazatugeza ku bwiyunge burambye. Joseph Sebarenzi twavugana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imwuba ni BBC gahuza miryango, uretse kudukurikira ikibiriraho kuri Facebook. Tubibutse yuko mushobora kutwumva muciye ku mirongo migufi mu Rwanda no mu Burundi. Kuba ari hafi ya Goma mutumva muciye kuri FM 93.8, naho abari hafi ya Bukavu ni kuri FM 102.2. Mu manuko gwa Uganda mutumva muciye kuri Kisoro FM kuri 91 n'igice kimwe. Imbere yo kugaruka ku bijanye no kwibuka ku nshuro ya 25, tubabwire yuko ku nkuru yatohorwe n'abanyamakuru ba BBC yerekanye yuko abantu batari munsi ya 6 bahawe amafaranga n'abarusiya mu gihe hari hegereje amatora muri Madagascar. Kuba abo bantu rero begereye ubutegetsi bw'Urusiya bari muri Madagascar biyita ingenzi, baragize akaboko muri ayo matora, aho abakandida bari bayarimo bari begeranye cyane mu mahigo yo gutsinda, byatumye abantu bibaza nimba bitagize ingaruka zikomeye kuri demokrasi muri ico gihugu. Ni inkuru ya Gaël Borgia mucikizwa na Fene Gakwaya. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Jean Omer Berizike waharaniye bwa mbere umwanya w'umukuru w'igihugu hamwe n'umupasitori uzwi cyane André Mahalat, bose bavuganye n'amatsinda y'abarusiya mu mezi ya nyuma yegereza amatora yabaye mu mwaka ushize. Ayo matsinda yabahaye amamiliyoni y'amadolari y'Amerika kugira ngo bazashyigikire ibitekerezo by'Uburusiya. Hari n'ibirego bivuga yuko aba bakandida bahawe amasezerano yo kuzivana mu irushanwa niharamuka hagaragaye yuko haruje ku isonga. Ibyo bikaba byari bigamije kubungabunga imikoranire y'Uburusiya mu by'ubukungu na gisirikare muri icyo kirwa. Nubwo hari amakuru ataremezwa neza avuga yuko Yevgeny Prigozhin, inkoramutima ya Perezida Putin w'Uburusiya, akaba yaranarezwe na Amerika ko yivanze mu matora yo mu 2016 akanaha amafaranga imirwi itandukanye muri Afrika, ibiro bye byahakanye byivuye nyuma yuko nta kuboko yagize mu matora yo muri Madagascar, anahakana kandi ibyo byaharegwa na Amerika. Nta n'ikigaragaza yuko umukuru mushyashya wa Madagascar Andry Rajoelina ari mu kwaha kw'Abarusiya. Gusa impungenge ziri ku mategeko agenga amatora ku bijyanye no gutera inkunga abiyamamaza haba muri Madagascar cyangwa se mu bindi bihugu byo muri Afrika, ko ibyo byafunguriye imiryango ababatera inkunga bavuye hanze y'ibihugu byabo. Byumvikana nk'ibidashoboka, ariko byarabaye. Kubona Sobuko yaragize uruhara mu bwicanyi bwarimbuye umuryango wawe. John Giraneza yarokotse jenoside yabaye mu 1994 mu Rwanda, inyuma y'igihe kitari gito ahanganye n'ibikomere by'umubiri ndetse n'ivy'umutima. John yiyemeje kubabarira, ayoboka inzira y'ubwiyunge. Yakoze igisa n'igitangaza, arongora umukobwa wo mu muryango wamwiciye. Kuri we ngo uwubabariye agomba kubabarira byose. Reka tubibaze Jean Claude Mwambutsa. Turi mu mudugudu wa Batima mu murenge wa Rweru mu Bugesera, ni hafi cyane y'umupaka wa Nemba u Rwanda rusangiye n'u Burundi. Aba bana barakinira mu mbuga y'urugo rw'umuryango abatari bake bafata nk'udasanzwe. Ni kwa John Giraneza.
uwo mugabo w'imyaka 45 wacitse ku icumu rya jenoside yahitanye ababyeyi be n'abavandimwe basaga 20 dore ko se yari yarashatse abagore benshi. ntuye mu mudugudu w'icyitegererezo w'ubumwe n'ubwiyunge, njyewe nababariye abankoreye jenoside, ikindi nkahindukira nkashaka umukobwa wo mu muryango wankoreye jenoside, umuryango wanjye washizeho. Nyuma y'igihe kinini arwana n'urugamba rwo kwiyakira, Giraneza yaje guhabwa inzu mu mudugudu witiriwe ubwiyunge. Bayimpaye ndavuga ntibyanga bikunda barashaka kunyica tu. Umuhoro ndawugura ndawucyajisha ntanga amafaranga 200 bawutyaza ku ityazo nta mashini zahawe. Mushyira ku ityazo ubone ndazashyira mu nzu ndabane nzagutemera umuhutu zahinjira tu azibeshye yinjire nzamubaga. Nkenda nyingwe kugira ngo uzaza nzahite mutema. Ariko afashijwe n'abanyamadini bamwegereye ngo yatangiye gushakisha abamwiciye abo mu muryango abasaba kumubwira ukuri nawe akabaha imbabazi. Nyamara ko ndababariye bamwe nitaga abahutu babaye nabonaga karabanze banjye nabonye ari beza. Mbona abantu beza. Mbona nanjye hari icyo nkwiriye gukora. Ntangira kujya njya mu kagari kuri abantu bakoze jenoside ndababariye. None ntanga itangazo mu kagari kacu. Ndabwira umuntu wese ushaka gusaba imbabazi azansange ndabarira. Buhoro buhoro ngo yumvise agomba no gushaka umugore, maze uwo abonye asanga ari wo mu muryango wamwiciye benshi mube. Uri ku muntu Imana itanga yisabye umufasha agiye kumpe ngiye kubona mbona haje no mukobwa wakoze jenoside wacu yabaye nkaye kakano karagaruka. None se aho washatse niki bakoze mu byabaye ku muryango wawe? Databukwe ntiyatwiciye, databukwe yaratwiciye baradusahuye. Irabibabwiye ati ute nyina ntiyarahari ngo ari butare. Njyewe aramerekeza tubigana ariko ndo tansubiza sinzagaruka. Ku wa kabiri yaranshubije duhurira ahantu tubivugaho arabwa ati narakwemereye nta kibazo. Kuri Marie Jeanne Uwimana waje kuba umugore we ngo iki cyabanje kuba ikigeragezo, nubwo we bitamugoye cyane kumwemerera urukundo, ngo yatangiye intambara ikomeye ahanganye nabe bumvaga Giraneza agamije kwihorera. Nibibwira umuryango niba babaye nk'ababinshyiramo cyane bati azihorera naso uzi n'amateka mabi yakozeyo ugiye gushaka abatutsi. Ubwo murumuna na mama bakamahana mu gufata umwanzuro wo kumwemerera no mu kugura ibintu ndabahisha ndabihorera. Ubwo n'ubundi kuko nabonaga bakaniye basisiye bati ntaho uzajya, ariko mu gufata umwanzuro n'igihe wari wawe wifatiye ko ngomba gushaka mba ndamusanze. Sebukwe wa Giraneza ari nawe wishe benshi bo mu muryango we yarahunze nyuma ya jenoside, n'ubu ntibazi irengero rye ndetse bakeka ko atakiriho. Gusa yasize umutwaro inyuma dore ko umuryango we wasabwaga kwishyura ibyo yangije. Aha naho uyu muryango mushya wahakoze ibyo bamwe babonye nk'ibidashoboka. Baje kubatereza cyamunara naho nza kubafasha kujya kubishyurira imitungo hafi 380 saga. Yaranze kuzifata harabwa ati reka mwabigomboye ndamu cyane. Ndabwamba mama niwe mama dufite, none niba ariwe dufite abana bacu turi kubyara bazajya kwa kaka wabo bazubakaburire ubaherereza ibyo kurya nubona ntacyo dufite ujye duha. Kuri ubu umuryango wa Giraneza na Maria ngo ni intangarugero aho batuye, ndetse ngo harabaza kubagisha inama y'uko ingo zubakwa zigakomera. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango mu karere ka Bugesera. Urakoze. Ubu naho ijambo ni rya Victoria uwo nkunda mu makuru y'inkino. Mu mupira w'amaguru myugariro Serge Aurier ukomoka muri Côte d'Ivoire yavanwe ku rutonde rw'abakinnyi b'ikipe ya Tottenham yo mu Bwongereza bazahura n'ikipe ya Manchester City ku wa kabiri mu irushanwa ry'igikombe cy'Uburayi. Aurier amaze igihe adakina nyuma y'imikino yahuje amakipe y'ibihugu kubera imvune ku kuguru. Mu Bufaransa umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain Thomas Tuchel yashyigikiye rutahizamu Eric Maxime Choupo-Moting ukomoka muri Cameroon nyuma yo guhusha ku buryo budasanzwe igitego mu mukino wabahuzaga na Strasbourg ku munsi w'ejo. Ku wa kabiri umunyalgeria Nabil Bentaleb azongera gusubira kwitozanya n'abakinnyi bo mu ikipe ya mbere ya Schalke nyuma y'ibyumweru 3 ahanwe kubera imyifatire mibi. Uyu mukinnyi w'imyaka 24 yari yoherejwe kwitoza mu bakinnyi bari munsi y'imyaka 23 b'iyo kipe yo mu Budage kubera impamvu zitasobanuwe. Umukinnyi w'imbere muri Sierra Leone Kai Kamara yasheje umuhigo wo gutsindira ibitego ikipe ya Colorado Rapids mu mpera z'icyumweru gishize muri shampiyona y'umupira w'amaguru muri Amerika. Victoria uwo nkunda urakoze. Murakoze namwe bwe mwateze amatwi kino kiganiro ca BBC Gahuza Miryango mwashikirizwa na Florentine Kwizera, uwari mu agihagarikiye ni Prudence Ngiyumva. Tuzosubira ejo.